Rimwe mu mazina yiwe bamwita Sara. Yaheruka kubura umugabo. Uwo mugabo yapfiriye kujya Gitega agonzwe n'imodoka izanye umusenyi. Agahinda n'umubabaro byakurikiye urupfu rw'uwo mugabo byatumye umupfakazi Sara agira depression. Ahorana umubabaro udahera, yumva atagishaka gukora no gusinzira, kuva ico gihe ntibigikunda. Mark nawe muri Nigeria yapimwe kwa muganga basanga afise ingwara idakira. Iyo ngwara imusaba guhora aja kwa muganga gufata imiti. Ubu yatanguye no guhindagurika ku rukoba. Uko guhindagurika ku rukoba n'izo ngendo zo guhora aja kwa muganga, ukongera ko n'ubwo bugwayi bwiwe byamuteye umutwe, atakaza ivyizigiro vy'ejo, hariheba, depression iramufata. Ubu yumva ataca kimaze yotuma yipfira. Emile nawe muri Canada aho yaronse akazi, ivyo akora ntibabishima, bahora babigarura ngo abisubiremo ngo ntibitunganije neza, kandi uko babigarura biza bisanga n'ibindi asabwa gukora vy'uwo munsi. Ahorana ibibazo n'abo bakorana n'abamukoresha kubera ico kibazo. Ubu rero ahorana ubwoba k'isaha n'isaha ashobora kwirukanwa agasubira iwacu kumuhana, agataha mu Burundi. Ivyo byamuteye umutwe, stress imumereye nabi, niyo pression bamushirako ubu byatumye amera nk'umusazi. Ubu yarayinze, depression iri hafi kumwica. Yaba akazi ntakigakora neza, n'ubuzima bwiwe nabwo buri mu kaga, tuzokumva yiyahuye tutabizi. Aline we ivyiwe ntivyumvikana. Avuka mu muryango umeze neza, ukize, wifashije, ariko utitaye kuri ivyo ubu nawe depression imumereye nabi kubera adolescence gusa. Aripfuza byinshi, ibishoboka n'ibidashoboka, kandi we azi ngo famiye yiwe ntimukunda, ngo ntimukorera ivyo ashaka byose, kandi ubu azi ngo isi yose izungurukira kuri we gusa, ngo bose bakwiye kwitaho inyungu ziwe, abandi bakaza hanyuma. N'agahungu yahora akunda gaheruka kwikorera mariage, none yasaze, yasaranya abiwabo bose, ngo aratuma ab'umugore wiwe wa kabiri, ngo baratuma babana ari batatu. Tunyarukire mu ntara ya Gitega aho umusore umwe yitwa Alex yamanutse Bujumbura kurondera ubuzima. Ngagere Bujumbura akazi karabura, abura nabo bomenyana ngo bamufashe. Uko kubura bamufasha byatumye yumva ari wenyene, atawe umwitayeho. Izuba n'inzara by'Ibujumbura byamumereye nabi, agira agahinda gateye ubwoba, ariheba, irungu no kwibako, depression iramurenga, yisuka mu kiyaga Tanganyika, arapfa aragenda. Rachel nawe yakuze ahahazwa, atotezwa cyane iwabo kumuhana. Yakuranye umubabaro awuburira inyishu. Akimara gukura gato, iwabo bari bamaze kumuhaga, batangura kumufata nabi ngo nabavireho arondera umugabo agende aje kubaka, kandi we yumva ataragera. Ivyo bibazo byose byamuteye depression, isaha n'isaha twokumva yimanitse. Mike we yahisemo inzira y'inzoga, yibera imborerwa neza nk'inzira yahisemo yo gukemurira ibibazo. Stress cyangwa depression yiwe yatewe n'uguhemukirwa yakorewe n'umukobwa bari bakundanye igihe, akamuheba ku kanyuma bagiye gukora mariage, akigira ku mudiaspora akize. Ikibabaje nuko uwo mudiaspora, uwo mugabo akize, yaje atumiwe na Mike avuye muri Australia, atumiwe na Mike ngo amwereke uwo bagiye gukora ubukwe. Birangira uruhigi ruhindukiye, wa mukobwa yikundiye wa mudiaspora. Uwo mudiaspora nawe ntiyamubera umwana mwiza, afata ingingo yirengagiza ubugenzi bafitanye na Mike, atwara uwo mukobwa. Ikindi kibabaje kandi nuko bamaze kugera muri Australia, uwo mugabo ntibabanye igihe, ntibarengeje amezi 3 gusa,
kuko wa mukobwa yageze muri Australia yibonera abazungu bafise amafaranga menshi aruta ya wa mu diaspora, aramuheba nawe yigira ku bandi bafise menshi. Uwo mu diaspora nawe depression yaramufashe kuko na mariage bakoze yari amadeni yari yarafashe ngo atahe yemeza abantu, akora ubugeni bukomeye, yemeze Mike n'abandi bantu bose bamutuka kari gihemo. Muri ano magambo twumvise kenshi ijambo depression, ariko none depression ni iki? Dushatse depression twoyifata nk'ubugwayi bwo mu mutwe canke akajagari kaba kabaye mu bwonko gatuma umuntu ahorana ivyiyumviro bibi kandi bibabaza, gutakaza icizere, ibintu byose ukumva ko nta kintu kikikunezereza mu buzima, kandi bikaba buri munsi bikibera ubuzima bwawe. Depression ibangamira cyane ivyiyumviro, umunezero no kumva utekanye muri wewe. Depression ni ikintu kibi cyane ku buryo gishobora no kukwica canke kikica byinshi mu buzima bwawe bwa minsi yose, haba mu kazi ukora, abagenzi bawe canke abo muvugana n'ibindi byinshi ntadondoye hano. Utu n'uturorero tutabayeho nifashishije kugira ngo nerekane uko depression ishobora gufata umuntu. Depression ishobora gutegwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Buri muntu ashobora kugira depression ukwiwe, zose zikitwa depression ariko zaje mu buryo butandukanye. Depression ishobora gutegwa na famille ukomokamo, uko batuma wiyumva bigatuma ugira depression. Ishobora gutegwa nuko we wiyumvira, ugahora ubona ko wowe atacumaze, ukigaya, stress zihoraho, gutukwa, gucokorwa. Ivyo byose, ivyo vyiyumviro byose bibi uhorana bishobora kugutera depression. Ishobora gutegwa kandi n'impinduka ziba mu buzima, wari umutunzi ugakena, wari ufise umuryango, ufise umugore canke umugabo ugapfakara, wari ufise abagukunda canke umukundana akaguheba canke bakaguheba, gupfisha umuntu, kubiwanyura umukobwa ageze ku rushinga ukabura umugabo, kuba warize warahejeje amashure yose ukabura akazi, kuba ukuze ukwiriye kuva iwanyu ukaja kwitunga bikakunanira, ukabaho ugaburirwa n'izindi stress zitandukanye. Depression ishobora gutegwa kandi n'ubugwayi buhora bugaruka canke buhoraho nka cancer, diabete. Ishobora gutegwa no kubura itiro. Ishobora gutegwa kandi nuko abantu bakwinuba bakaguca muri societe ugasa nkaho uri wenyine. Ikindi kwihererana ibibazo ukabyigumizamo nabyo bishobora kugutera depression. Ni byinshi bishobora gutera depression, ahubwo reka turabe umuntu yoyirinda gute. Abahinga babyize neza banabyanditse mu bitabo, bavuze ko iyo uriye neza, yongeze hano ndashaka kwamara kanya, kujya burya canke gufungura nibyo bya mbere bikiza indwara nyinshi. Ushatse ubona avuga ko bikiza indwara zose. Ababishoboye n'ababifise muzoze muri iriya. Ngiyo uriye neza ukarya ivyamwa, imboga, intete nk'ibigori, ibiyoba n'ibindi, waronse n'akanyama kagafungura n'ibitera inguvu byose. Burya byose ndabivugiye rimwe, aha navuzemo ntanga nguvu, ndema mubiri na sanganyangamburu. Ngibi ubiriye biragufasha kwirinda depression. Yarindi nama ndababwiye ati mwirire. Ikindi ngo sport ihoraho. Hapana kwa kundi uvuga ngo ndakora sport hagahera igihe kinini warayihevye ukazosubira kuyikora uyikumbuye. Oye, hapana ibi. Ngiyo wihaye igihe cawe gitunganije neza, ukamenya ngo sport ndayikora igihe runaka kandi gihoraho kizwi, ngibi bigufasha guhorana akanyamuneza. Ibi navyo ngo birinda depression kubi. Hari ikindi kirinda depression banditse bavuga ngo kuryama amasaha akwiye. Hapana vya bindi ukora utaruhuka, utaryama ngo urashaka amahera hasi hejuru. Naho bayagutumye, shiraho amasaha yawe yo kuruhuka.
atuma 6 ku munsi kugira ngo ibyo ukorera basi uzobifungure. Bitabaye ibyo uzoyakorera bayakuvuzemo, niwagira amahirwe uzokira yose yaraheze, usubira aho wavuye canke munsi yaho wicwe na depression kandi iyo kwibaza ku byo wari wararonse, ibyo wari warakoreye byagurutse mu muyaga. Ikindi ngiye abantu bakora twatuntu two kwigabanya stress nk'aya matekinike yo guhema cyane, ukwega impemu wongera uzisohora canke za zindi bita ngo ni yoga, meditation n'ibindi nk'ibyo, ngo aba bantu nabo bibafasha kwirinda depression. Ikindi twavuga gishobora kurinda depression no kugira abantu muganira. Hari abantu usanga bigunga, ugasanga ntavugana n'umuntu n'umwe, ugasanga ntavuga rumwe n'umuryango, ahaba ahora mu nzu, abantu bavuganye byinshi nibite ni sawa agaca agenda. Ibi bintu ngo bitera depression kubi. Girana umubano mwiza n'abantu, muganire, muramukanye, mugenderanire, musangire, ibyo biruhura mu mutwe kandi ibi ngo ni umuti ukomeye urinda ukanavura depression. Sangiza ivyiyumviro byawe abandi bantu, ariko wewe wizeye, ntugende ubwira abantu bose. Oya, rondera abantu wizeye, muganire, musangire ivyiyumviro, muhanahana imitwe, kandi ntutinye gusaba ubufasha igihe ubona ko bukeneye. Apana kwihagararako cyane. Nimba ugize ikibazo ubona ko kikurengeye, ukeneye abagufasha, reka abandi bantu bawe babimenye, banagufashe muri ico kibazo. Ikindi wokora, ukwiriye kugabanya ibiboreza, kuko hari ico bishobora konona ku bijanye no kwiyumvira kwawe. Ni wumva hari ibimenyetso bya depression ufise, ihutire kwa muganga, wegera abavuzi babyize bagufashe utaragera kure. Ugishobora kwifatira ingingo, iyo wivuje kare gukira birihuta. Bibaye byiza kandi wosaba akazi kakunezera uri kuragakora. Ntuje kwiga cyangwa uje kuba umuganga kandi wewe wiyumvamo kuba umu informaticien muri IT ariho wumva unezererewe kuba, canke wishakira gutwara ya makamyo yambukiranya imipaka. Kora canke wige ibijanye n'ivyo wewe wumva ushaka, bitazogutera stress canke depression. Ikindi kandi reka kwiha byinshi ushaka kugerako kandi nawe ubwawe utabona inzira zo kubigerako. Nibyo, nimba usenga byizere ubisengere, ariko reka kumva bavuze ngo cakira nawe wumve koko wacakiye. Ahubwo izere, hamutangura ukore, bibaye byiza ukabishikako ni sawa, bitanabaye utabironse wakira iby'Imana yakugeneye. Ndagushimira wewe wakoze subscribe cyangwa s'abone. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derrick. Imana ikurinde, Imana ikuzigame, naho ubutaha.